Omukubura oko Babu Arthur nagira ngo abantu bingi nibakera kwesigamana gabo. Mukama nyine cyitara. Direki icara kutereyo. Muri cyo turike kwesigamana gitunga bagira ki kabantu. Kandi ese no bwera twikere. Ubu tusabinga Mukama agire ki ebyo kurebera aho bigize ki bamwe Abaikiriza abikira mu kushavugo abazigamana TV West bonje basema Mukama rahanga nyowe nisima Mukama ubwo mperiye umwaka ngaguheza nkiryo burire neka yanje amaranga wanje mu mwaka musa ni nkushaba ampamani n'amagara n'isitwanje cy'umunsi nobu ubu nakutuye nobu nakuvugumire unkabashemereye ku kwirahihi abakuru b'amashomero mu nakumurika bakaganira nabo umbikwatiye no kumurika kw'abana twaza omurnyamuyanja district ni Sinjiro oko Bishop Ramek Natkwasa orukwebembera Favored Evangelistic Ministries International ashabira Abaikiriza okonja kwekererezamo omwaka 2024 n'omwaka g'obusinguzi. I tell you, you're going to testify. Eki kibe kiterane cy'abarokore abari hansi ya Favored Evangelistic Ministries okwetorora Uganda yona. It is 1 Samuel chapter number 17 and verses 9. Daudi agira Saurati hatajiro wahaza mutima ahabwogo mu Filistia. David said to Saul, let no man's heart fail because of this Philistine. Hatajiro wahaza mutima ahabweryibanza. Let no man's heart fail because of that date. Ninde omusija I see a man here. Ninde omukyara I see a woman here orayemerera omukayabo who's going to rise in the front agayatwogera izoba from today. Hatajiro wahaza omutima Let no man heart fail abana bo kubarashomye because of this children's education. Bishop Ramek Natkwasa ayongere kushaba Abaikiriza omwaka 2024 okora naman babiseho amakagabo. This year no gwanje is mine. Who's that?